bose mwumva ururimi rw'ikirundi. Uno munsi twagendeye ahantu murazi turi lowiti twagendeye ahantu camura n'umumama camura n'umupfasoni murazi ko ari umunsi wa lowiti cavuga ati reka ndamuvugishe amajambo abiri. Nkuko nama ndababwira nzokwama ndabazanira amakuru y'abadiaspora, imibereho yabo ya misi yose, ibikorwa bakora n'uburyo biteza imbere n'uburyo bateza imbere igihugu cy'amavukiro. Si ivyo gusa, nzobazanira n'amakuru y'akarere ka East Africa, donc aho nzokura amakuru yose nzoyabazanira. Nuko rero abantu benshi bamaze iminsi babona Madame Jo atariko araposta ibiganiro bakimvira ati mbega Madame Jo yahora hehe. Narigeze kubakorera ikiganiro nambaye amagunira kubera iki ingwano iri mu karere, ingwano iri muri Congo. Ndavuga ati mana bijya bintu ndiko ndabona kabisa ndiko ndabona ntibiryoshe. Normalement twari kuba turi abantu turi bamwe du protéger notre communauté, notre Afrique. Mais malheureusement turiko turacanamwo hari abantu bariko barapfa batazi ivyo bariko barazira. Ariyo mpamvu twumva twosaba abakuru bacu muri kajya karere baganire kugira ngo baheze izo ngwano, abavyeyi bareke gupfakara, abana bareke kuba imfuvyi, kuko ntidutahura neza ivyo bintu ivyo ari vyo, pourquoi bihari, mbega ni biki, pourquoi bimeze uko. Oya, niyo mpamvu je nahisemo gusenga, kuko iyo ntariko ndatahura ibintu nkabona birandengeye, kenshi bimpa gusenga no kubaza Imana, Mana bijya bintu biriko biraba ni biki none Mana ko twumva turiko turababara émotionnellement, ko twumva turiko turaba déstabiliser psychologiquement, wodufasha gute kugira tuve muri ivyo bintu. Urumva umaze kubitura Imana, kuko Imana niyo rurema, Imana niyo ifise puissance yo guhindura umuntu, ikamuhindura no mu bwenge, ikamuha ubwenge bushasha kugira abone kandi afate une bonne décision. Niyo mpamvu rero nanje naciye nifatanya n'abantu kwisi, kuko abasenzi ni benshi cyane bariko basengera kajya karere kugira uwo mudayimoni atandukanya abantu ave muri kajya karere, hama tuze tubana amahoro, tubona abanyarwanda n'abarundi n'abakongomani dukundana, twumva ibintu bimwe, imigenderanire ari myiza, atama barriere mu frontiere ahari. Ariko turize nta mvura idaca, turizeye Imana izobikora kandi izobishitsa, kuko Imana niyo mushobozi wa byose, kuko Imana niyo yaremye umwana w'umuntu, niri capable yo kumuhindura. Nuko rero nivyo turi mu masengesho, turi benshi cyane gose, kandi turizeye ko Imana izotwishura. Rero murayizi Lowi Mars, murayizi abantu benshi, ni umunsi mukuru mpuzamakungu wahariye umukenyezi. Lowi Mars twarayifese tunezerewe cyane muri Edmonton, abantu bava tubaza ati nari mwayifese gusa. La communauté congolaise yarashoboye kwegeranya abandi badamu bose muri East Africa, don harimo abarundi, don harimo abanyarwanda, don harimo abantu bose muri kajya karere bari babatumiye, bashobora no gutumira n'abakanadiye n'abantu bose bashobose barabatumiye, vraiment kandi turabibashimiye. Vyari biryoshe sinokubwira, malgré ko bariko baraca muri situation itoroshe, ariko baragerageje, barafeta, baraja hamwe, baranezerwa. Ikintu ca mbere canezereye nabujya mperuka mu masengesho, uburyo babiteguye vyampaye agacu. Abantu basoma Bibiliya mvuza agacu baca batahura akariko agacu, vyampaye agacu kerekana yuko Imana igiye guhindura ibintu vyinshi muri kajya karere kacu. Iyumvire, batumiye abarundi, batumira abanyarwanda, abamama,
batumira n'abandi bose bo mu karere bose bari muri Canada bashoboye gushikirwa n'ubutumire bwabo kugira twese tuje hamwe dusangire umunsi mukuru. Uri kurambwira ati none ako gacu wabonye nakahe? D'abord n'abantu dusangiye ibibazo n'abamama, burya abamama dusangiye ibibazo. Ndababwira kenshi y'abamama habaye ibibazo hagati y'abamama n'abantu bashaka kwicara hamwe bakabitorera umuti, bakaganira, bagakura ingorane mu nzira. Mugabo ikintu maze kubona iyo abagabo bahuriye muri problème, imbere yuko batorera umuti problème, hari igihe bagwana physiquement, bagakubitana ingumi, bagakubitana amakarate, bagakubitana bakabanza bakagwana d'abord, mu nyuma bagwanye kweri barushe, mu nyuma ati iyi ngwano tuyihagarike kabisa, hama tuyage duhuza. Kenshi abagabo niko nabandi abibona sindabizi, abo mpinyuza abo vyandika mu makomantere ku buryo bica bimpa n'ishusho riba mu karere. Baraharira bagaharira bakumva ibintu ntibavyumva, kumwe abandi bakareklama ibihe vyaheza bikagwana amabombe, pasura, teri, ibigwanisho vyose, ibibombe biki, bakibagira ko bakibagira. Je niko nabandi abifata parce que je peux pas comprendre vraiment ibiriko biraba mu karere kacu. Ntavyo ntahura politiquement, ntavyo ntahura socialement, ntavyo ntahura, birangora. Narabuze umuntu yobintahuza ijya ngwano yo muri Congo, n'ubu sindaronka umuntu ayintahuza kugira numve ndi convaincu. Rero abamama twaragiye hamwe kuko abamama bobo dufise ibisho. D'abord turazi ingene igise kibabaza. Turazi ingene igise kibabaza. Turaza umwana akivuka arakayoya, arakantu kagoye gufata, turiko turakarera kugira kazokure kavemo umuntu adasanzwe, umuntu akomeye. Mu nyuma tukabura abana muri rya ngwana. Je campagara nkaca nimvira umuvyeyi ariko arabura umwana, umuvyeyi umwana w'urubombe rwaguye ku muvyeyi, urusasi rwahitanye. Niyumvira nakinumvira ikintu bita umuvyeyi. Turiko tubura inshuti, turiko tubura abagenzi, abakongomani bariko babura inshuti n'abagenzi, abanyarwanda pareil, twese turiko tuburira hamwe. Nk'abamama tuzi agaciro k'umuntu. Burya umumama niwe azi agaciro k'umuntu. Kiriko ndavyibaza kuko iyo aba papa bazi agaciro k'umuntu, ivyo bibombe turiko turabona ntavyo tuba tubona. Nibiki bavaloriza? Nkaca niyumvira ati nibiki bashira imbere, nibiki bavaloriza kugira habe ingwano nk'izo bibindi bum 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 abantu bose bagahera. Nibiki? Muratubwire ibintu muha valeur kugira tubitahure tubimenye. Igihe mudashoboye guproteja l'être humain atazi ivyarimo, nibiki igihe la population iri victime y'ivyo bintu vyose, twumva abantu bariko barerana munsi z'agakoroka. Rero abamama b'abakongolezi barakoze geste ikomeye cyane kuko baratahura, bafise umuntu mu mutima. Ikindi naco bafise amarira, ntibaronka aho bedikira abana babo. Urazi kuvyara, iyo jewe iyumvire kuvyara ukabuzi wifuza akazoza keza k'umwana wawe, ukacubura ahantu muhera education kubera iki? Insécurité sociale. Insécurité sociale, ntushobore kuronka aho urerera umwana wawe, ntushobore Mana yanje, bantu b'Imana, Imana irakeneye kutwishura muri amasengesho. N'ukuri Imana ihindura imitima y'aba acteurs bose bari muri ivyo bintu biri muri Congo. Abakongolezi baratwegeranije twese, amoko yose, abanyarwanda, barundi n'abandi ajya amoko yose mwumva, turaja hamwe. Barafashe n'umwanya wo kugira le silence imbere yuko dufete uwo munsi mukuru. Babanje kugira silence, bibuka abariko barahitanwa n'irya ngwano, bazira ubusa, bazira ivyo batazi,
batazi niyo vyateguriwe, ariko bo baragize effort twese. Abantu bose batumvikana muri Kongo, ariko abamama kubera barabaza agaciro k'umuntu, kuko aribo bavyara, aribo barera, aribo bakuza, baratwegeranije twese tuza gufetera hamwe twese amoko yose ari muri kajya karere, abarundi, abanyarwanda, abakongomani, abantu bose niho twari turi. Ikintu canezereye coco kugira batwereke urwo rukundo bafise, kugira berekane ishusho bifuza muri kajya karere. Ico nita ishusho bifuza muri kajya karere. Umu DJ yashizemwo indirimbo z'ibihugu bitatu, yarabanje araha umwanya abarundi, turatamba ikirundi, turatarika. Agaciro abarundi, kandi mu barundi twariho twese, amoko yose yari represente. Arasubira araha agaciro abanyarwanda, barashira mu ndirimbo y'ikinyarwanda, baratamba, nabo nyene mu banyarwanda nabonye amoko yose ari represente. Baratarika. Bahijeje rero bacabona gutamba indirimbo zo muri Kongo, indirimbo z'ikikongomani nizo twaherejeko. Turanezerwa, nivyo vyampaye agacu, nivyo vyampaye image yoba muri Kongo. On a besoin y'amahoro, turakeneye peace muri kijya gihugu, turakeneye kumva ingwano zaheze, turakeneye kumva twafashe page tukayihindukiza, bantu b'Imana, tukayihindukiza kuko abasenzi tuko tubisaba Imana, abasenzi tuko turabwira ati Mana please, nta division dukeneye, nta n'inzango dukeneye diversité mu vyiyumviro, tugakeneye na complementarité kugira dushobore kwiteza imbere muri kajya karere twese hamwe turi kumwe, kuko turashoboye. Nubundi abisubiye, nta division dukeneye, nta n'inzango dukeneye zivuye ku bintu bidutandukanye. Amazina batwise muri kajya karere, batwise amazina menshi cyane, ngo hariyo banaka.
ajya amoko yose yumva ntavyo dushaka. Ico dushaka ubutandukane bwacu uhinduke inyungu mu iterambere ryacu. Nivyo twifuza, nivyo turiko dusaba Imana. Bantu rero mufise muhagaze mu gutandukanya abantu, mwifuza ati banaka nibapfe dusigare twenyene, abantu bose muri kajya karere, iyo ngwano ni bonne chance. Burya kugira ingwano yitsinde ushigikirwa n'Imana. Imana itabiri mu nutsinda ingwano. Ora Imana nayo ntishigikira division, ntishigikira amafuti yose, ubusuma, l'egoisme, gusahura, kwiba, kwica abantu kugira wibe cyangwa kugira ibindi bintu, amayeri ibiki, biyo byose Imana irabibona. Aba bantu bose bari mu bintu Imana idakunda. Jenda barahi muzotsindwa mwese. Mugabo umuntu wese muri irya ngwano kuko ntituzi ivyo umuntu wese muri abaje bakitere bose bafite ivyo baharanira. Hari abaharanira inyungu zabo, hari n'abaharanira Dona Madame Jo arimo baharanira amahoro. N'umuntu wese akishira kizana, twe tuzotsinda rero. Abantu bose duharanira ubumwe muri kajya karere, twifuza ko umuntu wese agira ubuzima bwiza, twubahana mu butandukane bwacu, dutahura neza yuko ubutandukane bwacu ariyo nyungu yacu. Mu gifaransa no bivuga la diversité et la complémentarité. Twebwe nitwe tuzotsinda kuko Imana ishigikiye ivyo nyene. Ntiyaturemye ngo twangane, ntiyaturemye ngo dutandukane. Yatubwiye ati umviriza ibintu Imana yatubwiye. Dushima ari twe tuzotsinda, abantu dushaka ukuri, abantu twishakira amahoro, abantu twishakira urukundo. Imana yatubwiye ati mukunde mwene wanyu nkuko Yesu yabakunze. Nukuvuga iki? Turafise devoir d'aimer le prochain comme Jésus nous a aimés. C'est un devoir. Imana igasubika tubwira ati tube umwe nk'umubiri wa Kristo. Dufise un devoir ku muntu. Mwene wacu ababaye tubabarane nawe, anezerewe tunezererwane nawe. Habe beno bivuga gutyo Imana yanje. Habe ubucuti n'imigenderanire. Nukuvuga bijya bihugu bitatu, Uburundi, Congo, Rwanda, dukeneye ubucuti n'imigenderanire. Madame Jo nkeneye kuza kuvizita le Congo, ndasaba ibipapuro, nkasaba ibyangombwa binyerekeye, hama nkagenda nkavizita igihugu. Kubera ibyangombwa bisabwa yuko no visite ico gihugu mba ndabifise. Hama nka security kaba yose kuri jewe. Umukongomani niba yifuza kuza mu Burundi pareil, niba yifuza kuja mu Rwanda pareil, n'Umurundi akeneye kuja mu Rwanda pareil, Umunyarwanda akeneye kuja mu Burundi pareil. Hakaba imigenderanire mu banyagihugu. Zari kintu D'abord twaravanze, turavanga, usanga abarundi barongoye abakongomana, abakongomana bakarongora abarundi, abarundi bakarongora abanyarwanda, abanyarwanda bakarongora abarundi, abanyarwanda bakarongora abakongomana, abakongomana bakarongora abanyarwanda. Twaravanze ku buryo dufise amacuti muri bijya bihugu vyose. Usanga umukongomana afise amacuti mu Rwanda kubera uwo mukongomani n'ikivange, akagira amacuti muri Congo. Umurundi usanga afise amacuti mu Rwanda kubera umurundi n'ikivange, swata afise nyina wo munyarwandeze, afise se w'umunyarwanda cyangwa numbaze. Byaracanze. Koma tutagenderanira, koma abakuze bacu tutabaramutse. Byaramaze gucangana, byaramaze gucangana. Twaracanganye, turacangana nk'amakarata. Nico gituma tamahoro dufise. Je musisha kumva ntekaniwe Kongo ibuza amahoro, sisho gutekanirwa u Rwanda rubuza amahoro. Numva fisa amahoro kuko fisa erega muribuka ko ari abakongomana benshi babaye mu Burundi.
twarabanye mu makartier, twarakinana turi abana, none twotandukanywa n'iki? Niki cyo dutandukanye? Turabagenzi, turabacuti, bakuriye mu Burundi. Hariyo n'abandi barundi bagiye kuba muri Kongo kubera ingwano, naho nyene yabaye mu Burundi, baragiranira ubucuti n'abakongomani gushika naho ingwano isa niyenze mu Burundi, baragaruka baratahuka, bakabwira ati twe twari twarahunze duhungira muri Kongo. Ujya mwanya baba muri Kongo menye ko bafitanye ubucuti n'abakongomani, none wabwira yuko barundi boza kwanga abakongomani? Pareil abakongomani barabaye mu Rwanda, abanyarwanda barabaye muri Kongo, none mushaka iki? Ngo turakwazi, bo barazanye n'amazina mashasha tutamenyereye. Dushaka iki? Eske ibi bibazo twebwe abanyagihugu tuzovyihezamo twenyene? Ibi bibazo bikeneye abakuru b'ibihugu ko bicara hamwe batujije, batekanye, babanze badepose ama intérêt yose, bashire hasi, bambara amagunira nka Madame Jo, baganire ku bintu bituraba. Abakongomani bareke kurira, kwanza sibo barira natwe turarira, kuko turahomba, duhomba twese. Abanyagihugu turimererewe nabi. Umukongomani iyo yiziye mu Burundi, yiziye kuri rya soko rya Bujumbura ryacu kwa Siyoni, aje kuzana ivyashara vyiwe, abarundi bigiriye hariya bagiye kwikutira kwironderera inoti, abaki hehe mu Rwanda vice versa. Aje kuduhomvya abasha, nukuri kwimana abanyepolitike nimwicare hamwe mutujije, muhagarike ingwano, muhagarike ingwano pour défendre n'ibyo bihugu bitatu. Sina basuma bazoza bavyibe nyene baprofisi izo ngwano turimo. Ukuri tazi ko bigoye bitoroshe, kuko bijamo ibintu byinshi cyane byazitanganye. Abanyepolitike barabibona, hari ibintu byinshi byazitanganye muri politike bategereza kudenua. Mugabo twebwe abasenzi turazi ko Imana ishoboye guhindura ibintu mu munota umwe. Tuzosenga no dusenga, Imana igire neza mu karere, hama dushimira abakongomani uburyo bareba tunezereje, uburyo bareba dukoreye ibitangaza muri ntuzenya. Ubutumire bwabo mukora abamama twarahimbaje umunsi mukuru, turanezerwa cyane kuko twebwe tuzi agaciro kacu, tuzi nico turi muri education y'abana bacu. Turifuza abana ko bakura bari epanoui, abakongomani barifuza ko abana babo bepanuise kandi bagira avenir nziza. Please reka kuba déranger mu banyepolitike. Abanyepolitike reka kuderange abo bantu, barakeneye amahoro, bakeneye peace. Nta n'ibintu birebire, iyo birimiye utuboga bakicumbira akagari, baririra bakiryamira bagasinzira, baha amahoro. Abantu rero bakeneye ibintu by'umurengera tutazi, please numuduha amahoro. Twebwe dukeneye gutungwa na byinshi, dutungwa na bike vyiza Imana twihereye muri nature. Rero tanga peace mu banyagihugu, hama murabe ingene mu bitunganya d'une manière diplomatique kugira abanyagihugu bagire ubuzima bwiza. Nuko rero kandi nta muntu n'umwe atamerita kuronderaho atura umusaya. Pana kuvuga ngo banaka ngo ni mugende hariya ni wanyu. Iwanyu na hantu wumva uri confortable. Sasa iwanyu. Natwe ibihugu turimo sio twavukiye. Mugabo ko mu baduhaye indaro bakadufata neza, onsosa ko ari wacu. Ko badufashe neza, bakatwakira, bakaduha uburenganzira bwo kubaha, twisanta ko ari wacu. No kuvuga iwabo y'umuntu naho yiyumva ko ari confortable. Hariyo Murundi ashaka kuvuga ati no, cyo dufashaka kuja kwibera muri Kongo, agasaba ivyangombwa kandi Kongo ikamuha uburenganzira bwo kuhaba. Cyangwa umukongomani akavuga ati no, je ndi umunsi ngiye kwibera mu Burundi, niho numva ndi bien. Mwose aho umva uri confortable ni hari wanyu, gusa ni badutunganirize uburyo ivyo bihugu byose twobibamo amahoro, muresa kumva akabaho yumva aguwe neza. Yego nuko kuko iyisi ni Imana kandi Imana niyo dutereza aho hantu. Rero twubaha Imana, twubahe n'ivyari mu byose vy'Imana, tureke kubideranja,
turaderanja ibikoko muri aya mabombe, turaderanja ivyaremwe vyose, tuma tubideranja. Niyo mponda abanyepolitike vraiment bikubita agashi, baraba ukuntu babigorora hatarinze gusesa amaraso. Nuko rero niryo sengesho rya Madame Jo, kandi merci beaucoup vous les Congolaises, mwaraye mutweretse agacu ishusho ryiza ryoshobora kubera muri East Africa. Imana ibahezagire kandi Imana irabakunda mwe bamama bo bakongomani. Amasengesho yanyu izoyishura, abana banyu baronka iyo bakurira, abana banyu baronka aho baronka education nziza. Imana izobishura kuko irabakunda, niyo yabaremye kandi yabaremye ibafise intumbero nziza. Murakoze cyane abantu banyu ba Imuhira Media.